Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru y'uno munsi wa mbere itariki 20 z'ukwa mbere mu 2025. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe Donald Trump araza kwimukira mu nyubako ya White House mu gicugu cyo kuri uyu wa mbere, amaze kuba ku mugaragaro umukuru w'igihugu ca Amerika wa 47. Mu masengesho yo gusabira igihugu yabaye kuw'Imana, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahamagariye abayobozi b'amadini n'ab'inzego za leta guhagurukira kugwanya ibibazo bikomeye byugarije imiryango bishobora gusenya igihugu. Abanyarwanda uko bana tubarera, uruhare tugira twebwe nk'abayobozi aba mu madini, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu? Turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa. Joe Biden yagira ikigongo abantu batari bake, harimo n'umukuru w'umugwi wari ujejwe guhangana n'ikiza ca COVID Anthony Fauci, n'abari mu itohoza ry'imigumuko yo ku itariki ya 6 z'ukwa mbere mu gukinga ko haba gukurikiranwa n'ubutungane butagira ishingiro bushingiye ku mvo za politike. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Nido ivyo vyose ni mukanya Prime ni kumagengane mu studio zacu zi Nairobi, aje kudushikiriza yavuga ijyanye no kwisi. Umukuru w'igihugu yatowe Donald Trump n'uwagiye gusubirira Joe Biden bashitse rotunda mu ngoro ya Capitol Washington, ahagiye kurahirira amabanga yo kuba umukuru w'igihugu mu kanya. Abategetsi bamaze gufata ibibanza aho hantu hasharijwe n'amasanamu y'amateka ya Amerika n'ivyibutso by'abatwaye ico gihugu kugira bakurikire ibirori. Ubukonje buri munsi ya dogre ubusa bwatumye ivyo birori bibera imbere mu ngoro ya Capitol, ariko abantu ibihumbi biriwe batonze imirongo kugira bafate ivyicaro mu kibanza c'ibiteramo aho bashobora gukurikira ibirori ikibiriraho kumbonesha kure. Hanyuma mu nyuma Trump akaja kuhagendera. Trump yemeje ko ahejeje kurahira buno nyene acashira umukono ku ngingo z'umukuru w'igihugu zitari nke kugira ashire mu ngiro imigambi itagondwa yiyemeje. Abategetsi bo muri iyo ntwaro igiye kuza bavuze ko izo ngingo zizoba zirimwo gutangaza ibihe vyihuta mu gihugu ku rubibe rwa Amerika na Mexique, hamwe no gutegeka gusubira kubaka urukuta hagati y'ivyo bihugu. Izo ngingo zitezwe kandi kuba zirimwo intambwe zo kuvanaho uburenganzira bw'uko uwo ari we wese avukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo nyene acaba umunyamerika, ikintu gisanzwe canditswe mu ibwirizwa nshingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasaha make imbere yuko ava mu mabanga y'umukuru w'igihugu, Perezida Joe Biden yagiriye ikigongwe ku vyaha batarakora uwahoze ari umujenama wiwe ku bijanye n'ubuvuzi Anthony Fauci hamwe na General Mark Milley yashikirije ivyiyumviro bikomeye vyo kunegura Donald Trump. Yanagiriye ikigongwe kandi abashinga amateka bo mu mugwi wagize itohoza ku migumuko yo kuwa 6 kwezi kwa mbere mu 2020 ku ngoro ya Capitol, n'abantu bavuze ivyo bazi imbere y'uwo mugwi. Biden yavuze yuko yashatse ko hatazoba amatohoza atagira ifatiro kandi afise intumbero za politike. Trump niyo yamara gushika ku butegetsi. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umukuru w'igisata cawo nikijejwe imfashanyo y'abari mu kaga avuga yuko imfashanyo kenewe muri Gaza kuva aho atanguriye agahengwe ko guhagarika intambara ari amahanga yose, kuko benshi mu banyapalestina bariko barasubira mu ngo zabo basanga zarasambutse.
Tom Fletcher yavuze yuko amakamyo arenga amajana 600 atwaye imfashanyo yinjiye muri iyo ntara kuwa Mungu, igice cayo kikaba cagiye mu buraruko hahora hagoswe haterwa n'amabombe. Abarenga 90% mu banyagaza benshi bateshejwe izabo, ntibagira aho bakikumutsa yahabereye, kandi kuronka ico barya ntivyoroshe namba. Sam Rhodes, umuyobozi w'imfatakibanze w'urwego rwa ONU rujejwe impunzi z'abanyapalestina muri Gaza UNRWA, avuga yuko abanyapalestina muri Gaza bakeneye ibirenze ibyankenerwa kandi bazobikenera igihe kirekire. Dufite abantu n'imiryango bakeneye kongera kwiyubaka, bahahamuwe n'ibyo baciyemo, akababaro, ibyo babuze, agahinda, agasuzuguro, hamwe rero n'amahano bamazemo amezi 16. Ibi bigiye kuba urugendo rurerure cyane. Umuntu wese wigaza yahahamuwe n'ibyabaye, uwo ari we wese yagize icyo abura. Inzu zabo nyinshi ubu zarasenyutse, imihanda yaho myinshi nayo yarasenywe. Ibi bigiye gufata igihe kirekire kugira ngo byongere gusanwa, ariko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bikorwe. Igipolisi muri Afrika y'Epfo kivuga yuko catanguye guhiga uvugwa ko ari we mukuru w'ibikorwa biciye kuri n'amategeko byo kwimba ubutare Stilfontein, aho abantu baharurwa mu mirongo bapfiriye mu kuzimu. Kundwi iheze abatabara bakuye mu kuzimu abantu hafi 2,000 n'ibiziga birenga 70 by'abapfiriyeyo. Ivyo vyabaye nyuma y'amezi yo kudahesha hagati y'igipolisi n'abo bakozi bagwiriyemwo abanyamahanga bari baheze muri uko kuzimu. Ni inkuru ya Will Ross mumva mwijuru rya Florentine Kwizera. Kubwo igipolisi ca Afrika y'Epfo, uyu mugabo azukira itazirano rya Taiga ntakiri mu gituro cy'igipolisi aho abandi benshi muri abo bakozi bapfungiwe. Itangazo ry'igipolisi rivuga yuko biteye isoni kuba abategetsi baramufashije gutoroka aho yarapfungiwe, gica kiburira abanyagihugu yuko ari umuntu ashobora kubangama. Mu kwezi kwa11 igihe abakozi amajana bari mu kuzimu, abategetsi hari igihe banse yuko barungikirwa ivyo kurya n'amazi kugira ngo bagondozwe gusohoka. Yabaye ingingo itavuzwe ko rumwe, na cane cane ubutuzi yuko abaharurwa mu mirongo muri bo bapfiriyeyo. Ndangirize kuri inkuru y'u Rwanda na Kongo. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International risaba abitwaje ibigwanisho bashigikiwe n'u Rwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika gukoresha ibisasu bya roketi, bya muzinga n'ibindi bigwanisho biturika mu turere tubamwo abantu cane. Rivuga yuko muri aya mezi aheze bene ivyo bigwanisho bidashobora gutumberezwa neza, byahitanye abantu barenga 100 mu banyagihugu basanzwe b'abasivile, bikomeretsa abandi amajana. Mu mwaka uheze hari cizere ko amasezerano y'amahoro ku buhuza bwa Angola yari kurangiza iyo ntambara, ariko inama yayo ntiyabaye ikiba. Umuhari M23 warongereje cyane ibitero, urafata akarere karimo amabuye menshi y'agaciro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu mpera z'indwi nayo twaraye turangije, ukaba wigaruriye ikindi gisagara cyo mu ntara ya Kivu y'amajepfo. Urakoze Primendi ku magenge kuri ayo makuru ejeje kudushikiriza. Idonido ry'amakuru rero tuyatangurire muri Amerika. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe Donald Trump araza kwimukira mu nyubakwa ya White House mu gicugu cyo kuri uyu wa mbere, amaze kuba ku mugaragaro umukuru w'igihugu ca Amerika wa 47. Ibirori vyo kurahirira amabanga vyamaze gutangura, hategekanyije ko haza kubamwo umugirwa wo kurahira, umuziki, gutamba no gusangira imfungurwa. Ariko imbeho ikomeye yatumye ibirori bibera mu nzu aho Trump n'icegera ciwe yatowe J.D. Vance baza kurahira mu nyubakwa izwi nka US Capitol Rotunda. Ni inkuru yo ku rubuga rwa internet mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Uyu ni umuhango wa ngombwa uranga iherezo ry'ubutegetsi bwa perezida wariho n'itangira ry'umusimbuye. Harimo ugusubiramo indahiro. Ndahiriye ku mugaragaro ko nzakora uko bikwiye inshingano z'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko nzakora ibishoboka byose ngo nubahirize kandi ndinde itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo yatowe mu kwezi kwa 11, Trump agomba kuba perezida 47 ari uko amaze kuvuga aya magambo. Hagati y'umwaka wa 2017 na 2021, Trump yari yabaye kandi perezida 45 w'iki gihugu. Vance
nawe agomba kurahira mbere y'uko atangira ku mugaragaro inshingano za visi perezida. Ukwimikwa kwa Trump ku nshuro ya kabiri kwatangijwe na misa yabereye kuri kiliziya izwi cyane ya Mutagatifu Yohani iri ku rubuga rwa Lafayette i Washington DC, ikurikirwa n'icyayi yafatiye mu biro by'umukuru w'igihugu bizwi nka White House. Kuri iyi nshuro Perezida Trump agomba kwifashisha Bibiliya ye bwite, iyi ngo akaba yarayihawe na nyina umubyara mu mwaka w'1955 na Bibiliya ya Lincoln izwi mu mateka yifashishijwe mu irahira rya Abraham Lincoln mu mwaka w'1861. Harakurikiraho ijambo riza kurangwamo intego ze mu myaka iri imbere, nk'uko byagaragajwe n'agace gato k'ijambo kasohotse mbere. Trump ngo ari buhamagarire ko habaho ukwibanda ku gushyira mu gaciro. Nyuma Trump ari bwerekeze mu cyumba cya perezida cyegeranye na Sena, aho agomba gushyira umukono ku nyandiko z'ingenzi. Ku munsi we wa mbere mu biro, Trump yitezweho gusinya ku nyandiko z'ibyemezo bisaga 200. Ibi birimo inyandiko z'ubutegetsi ategetswe gushyiraho umukono ndetse n'ibindi byemezo. Cyakora ibi byo kenshi ngo nta tegeko ribimuhatira. Icyemezo cy'ubutegetsi ni itegeko ryanditse ritangwa na perezida, ridasaba ko ryemezwa na Kongere. Byitezwe ko abantu bagera ku 200,000 baza kuba bari i Washington DC. Aba bakaba bashobora kubamo abashyigikiye Trump ndetse n'abamwamagana. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tugume muri Amerika. Joe Biden yagiriye ikigongwe abantu batari bake harimwo umukuru w'umugwi warujejwe guhangana n'ikiza ca COVID Anthony Fauci n'abari mu itohoza ry'imigumuko ryo ku itariki ya 6 z'ukwa mbere mu gukinga ko haba gukurikiranwa n'ubutungane butagira ishingiro bushingiye ku mvo za politike. Ni inkuru yo ku rubuga rwa internet muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Donald Trump uza kurahira uyu munsi yakunze guhangana na Dr. Fauci mu gihe cy'icyorezo cya COVID, ndetse yari yarateguje ko azafatira ibyemezo abagerageje kumwitirira imyigaragambyo yo ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021 yakorewe ku nteko ishinga amategeko ya Amerika. Biden nawe yahaye imbabazi zo kurinda gukurikiranwa n'inkiko General Mark Milley uri mu kiruhuko cy'izabukuru wagereranije Trump n'umunyagitugu ubifite ku mutima kandi wo gutinywa. Perezida wa Amerika ucyuye igihe yavuze ko igihugu cyabo gifite umwenda wo gushima abakozi bacyo kubera kwitanga ubutananirwa. Yongeyeho ko izo mbabazi zitagomba kwitiranwa no kweza cyangwa kwemera amakosa yaba yarakozwe n'abo bantu. Abademokrate bari baburiye Perezida Biden ugiye kuvaho ko bazitambika kuri icyo cyemezo. Adam Schiff, umusenateri uhagarariye leta ya California, yavuze ko gutanga imbabazi nk'izo kwa Biden byaba ari ukwereka urugero abandi ba perezida bazajyaho mu gihe bavuye ku butegetsi. Mu kwezi kwa 12 Trump yashigikiye abasaba ko FBI ikora iperereza kuri mugenzi wo mu ishyaka ry'abarepublicain Liz Cheney ku ruhare rwe mu kuyobora iperereza ry'abasenateri ku myigaragambyo yo ku ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2021. Bwana Fauci wahagarikiye ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 yanenzwe kenshi na Trump ndetse nabo bafatanije muri politike. Umwaka ushize General Milley wahoze ayobora ingabo zishize hamwe yatangarije umunyamakuru Bob Woodward ko afite impungenge ko ashobora kuvanwa mu gisirikare agakurikiranwa mu rukiko rwa gisirikare ku cyaha cy'ubuhemu ku busabe bwa Trump. Imbabazi Biden yatanze zirareba abagize akanama kadasanzwe ka Sena kakoze iperereza ku myigaragambyo yo ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021 ndetse na bamwe mu bakozi bayo n'abasirikare batanze ubuhamya. Hagati aho Trump nawe aritegura guha imbabazi bamwe mu bahamwe n'ibyaha bifite aho bihuriye n'iyo myigaragambyo. Urakoze Yvette Kabatesi. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Guhagarika intambara kukirimwo utugorane hagati ya Israel n'umugwi Hamas kwabandanije gushigwa mu ngiro inyuma y'amezi 15 y'intambara irimwe ibigumbagumba n'ibibazo byinshi byitezwe mu mayinga 6 aza. Abanyapalestina 90 ba mbere bari mu mabohero ya Israel bararekuwe mu ijoro ryakeye inyuma yaho Hamas rekuriye abanya-Israel 3 bari bafashwe bunyagano i Gaza ku munsi wa mbere wishigwa mu ngiro y'amasezerano yo guhagarika
ingwano. Abanyapalestina benshi i Gaza batanguye gusubira mu mihana yabo mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko ejo amakamyo 630 y'imfashanyo yasezeranijwe yinjiye muri ako karere kasanganguwe. Ni inkuru ya Yolande Nere mwuva mwijwi rya Fenega Kwaya. Abanyepalestina amajana bakomaga amashyi bagenda bakikije amabisi abiri y'umuryango utabara imbabare Red Cross igihe yageraga i Betania mu gace ka Cisjordani. Benshi mu bagore n'abahungu batoya barekuwe na Israeli n'abaheruka gufatwa, abandi bakaba batari bagezwa mu nkiko cyangwa se ngo bacirwe imanza. Uzwi cyane muri bo ni Khalid Jarrar. Uyu ni umukuru wa Popular Front for Liberation of Palestine, iri ni ishyirahamwe Israeli yita ry'iterabwoba. Hakurya i Gaza aho intambara yahitanye ababarirwa mu bihumbi 100, abandi benshi bagakurwa mu byabo, ihagarikwa ry'imirwano ryazanye ukwiruhutsa ariko nanone n'agahinda. Mu gihe ingabo za Israeli zimaze kuva mu duce tumwe, imiryango myinshi yatangiye gusubira iwayo. Gusa yasanze harabaye umuyonga, imirambo ikiri mu mihanda. Uyu mwumvikano wagezweho kubera Amerika n'abahuza bo mu karere watumye hagaruka ibyiringiro by'uko intambara irangiye n'abari bashimuswe na Hamasi bakabakaba mu ijana bagiye gusubira iwabo. Gusa haracyari urujijo rukomeye. Ibibazo by'ingutu byibazwa ni ukureba niba intambara itazongera kuba nyuma y'ibi byumweru 6 bumvikanyeho mu cyiciro cya mbere, hamwe rero n'ejo hazaza hagaza. Iyo yari inkuru ya Yolande Nere mweko mwumva mwijwi rya Fenega Kwaya. Ubu ni saa 10:46 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva kuri radio Humuriza mu Burundi, kuri Kisoro FM umanuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu rwa internet arigo bbcnewsgahuza.com na Facebook live. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahamagariye abayobozi b'amadini n'ab'inzego za leta guhagurukira kurwanya ibibazo bikomeye byugarije imiryango muri iki gihe. Mu masengesho yo gusabira igihugu yabaye ku cyumweru, Kagame yagaragaje ko ingeso zo kwambara ubusa mu ruhame, ibiyobyabwenge na gatanya ziyongera hagati y'abashakanye nk'ibibazo bikomeye bishobora gusenya ingo mu gihe hatagira igikorwa. Ibi ayivuze mu gihe hashize iminsi mike hari urubyiruko rw'abakobwa rukwirakwiza amashusho y'ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga, ibintu abatari bake bakomeje kunenga. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Ikibazo cy'abiganjemo urubyiruko bagaragaza amashusho y'ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga ni kimwe mu byo Paul Kagame asanga abanyamadini bakwiye guhagurukira kuko cyugarije umuryango. Yavuze ko adashaka kwerura ngo abivuge nk'uko byakabaye, ariko ijambo rye ryaje rikurikira iminsi mike yarishize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwizwa amashusho y'abakobwa bambaye ubusa bari mu bikorwa bisa n'ubusambanyi. Mu ijambo rye Paul Kagame yiyongereye ku batari bake bamaganyira itsinda ry'urubyiruko rwiganjemo abakobwa, nubwo ateruye ngo avuge abo yatungaga agatoki. Abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa bambara ubusa ararata iki undi adafite. Ariko burya kwambara ubusa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Abanyarwanda uko abana tubarera, uruhare tugira twebwe nk'abayobozi baba mu madini baba mu ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu. Turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwataye muri yombi itsinda ry'abantu 9 biganjemo abakobwa
ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, RIB ivuga ko aba bantu bakurikiranyweho kwifata no gukwirakwiza amashusho y'ubusambanyi ndetse no gukora ibiterasoni mu ruhame. Iri tsinda ngo ryari risanzwe rihuriye ku rubuga rwa WhatsApp, rikaba ryaratawe muri yombi ku itariki ya 17 z'uko kwezi. Kimwe mu binyamakuru bya hano mu gihugu cyashyize hanze amazina n'amafoto y'abakobwa 6 n'umuhungu umwe, kivuga ko aribo batawe muri yombi. Aba ngo bakaba bari hagati y'imyaka 20 na 28. Ntabwo bubaye ubwa mbere hagaragara amashusho y'abagaragaza ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Inshuro nyinshi kandi hagiye humvikana abasaba kwishyurwa kugira ngo badasohora amafoto y'ubwambure bwa bagenzi babo, cyangwa se kugira ngo hahagarikwe isakazwa ryamaze gusohoka. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko ibi ari ibikangisho kandi ko n'ababikora bagomba kuryozwa gukwirakwiza ibiterasoni ku karubanda. Uretse aya mafoto, umukuru w'u Rwanda yanavuze ku kibazo cya gatanya mu bashakanye benshi bagatandukana aribwo bakirushinga. Hari kandi n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge byiyongera mu rubyiruko. Paul Kagame akavuga ko ibi byose bigaragaza uguteshuka ku nshingano kw'abanyamadini ndetse n'abayobozi bo mu nzego za leta. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ubu naho tubahonje kuri Runana Rw'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ariko reya wajya ureka kwigira nyoni nyinshi koko. Ndigira nyoni nyinshi gute se Sori? Ubwo se urashaka kuvuga ko utazi ibyarumana nk'uko byarangiye koko? Sori, wirirwe niba udashaka kubimbwira. Simbura abo mbyumvana ku ishuri, kandi niyo ntanabyumva birorere. Ubundi hari icyo bimariye usibye kumbyimbereza umutima gusa. Ariko reya, tuvugishije ukuri koko urashaka kumbwira ko ibyabaye ejo kuri Agnes nta ruhare wabigizemo? Ni 12:45 kuri BBC. Unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mwireweho neza amakuru y'imikino nyahereye muri Afrika mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya CAF Champions League. Imikino yo mu matsinda mu mpera z'icyumweru yararangiye. Amakipe azakina kimwe cya kane yamenyekanye. Ku munsi w'ejo Raja Casablanca yo muri Maroc yatsinze Maniema yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa. Sundowns yo muri Afrika y'Epfo inganya na Faraba yo muri Maroc igitego kimwe kuri kimwe. Ku wa gatandatu Yanga yo muri Tanzania yari yanganyije na Muludia Darje yo muri Algeria ubusa ku busa. Ni mu gihe TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanyagiye Al Hilal Omdurman yo muri Sudan ibitego 4 ku busa. Belouizdad yo muri Algeria itsinda itababariye Stade d'Abidjan yo muri Côte d'Ivoire ibitego 6 ku busa. Ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri nayo yashose Joliba Bamako yo muri Mali ibitego 6 ku busa. Muri Tunisia Esperance yatsinze Sagrada Esperanza yo muri Angola ibitego 4 kuri kimwe. Ni mu gihe Al Ahly yo mu Misiri ikinirwayo yatsinzwe na Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo ibitego 2 kuri kimwe. Amakipe yabonye itike ya kimwe cya kane rero ni Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns zo muri Afrika y'Epfo, Al Ahly na Pyramide zo mu Misiri, Al Hilal Omdurman yo muri Sudani, Faraba yo muri Maroc, Mouloudia Club d'Alger yo muri Algeria na Esperance yo muri Tunisia. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League, Manchester City yateye 6, United na Tottenham zirakubitwa, Arsenal nayo yongera kubuzwa amanota na Aston Villa. Byinshi mu mikino yakinwe mu mpera z'icyumweru tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Kuri Manchester United bisa nko gutera intambwe imwe imbere ugasubira inyuma ebyiri. Kugeza kuri uyu wa mbere harakibazwa uburyo abakinnyi b'iyi kipe bahangaye Liverpool na Arsenal, amakipe afatwa nk'ayirusha ubushobozi mu kibuga muri iki gihe, ariko ikananirwa gutsindira Brighton i Old Trafford. Ibitego bya Yankuba Minte na Kaoru Mitoma byari byahaye icyizere umutoza Fabian Hazira, muto kurusha abandi muri Premier League, cyo kuba ikipe ye yari gutahana amanota 3. Ariko igitego cya gatatu cya Jorginho Ruta gisa n'igisobanura neza ibibazo Manchester United irimo muri ibi bihe. Umupira wakebewe hasi kandi ufatwa na nyezamu Andre Onana, ariko mu buryo butumvikana ananirwa kuwugumana mu biganza, icya gatatu kinjira gutyo. Ibintu byatumye Brighton
iba ikipe ya kabiri gusa muri shampiyona itsindiye Manchester United ku kibuga cyayo inshuro 3 zikurikiranyije. Indi yabikoze ni Manchester City. Tottenham yo yatunguwe na Everton itsindwa ibitego 3-0 mu gice cya mbere, ariko yikura mu isoni igombora 2 mu minota ya nyuma y'umukino urangira ari 3-2. Umutoza David Moyes wagarutse Goodison Park ku nshuro ya kabiri yongereye igitutu kuri Ange Postecoglou wa Spurs, kuko mu mikino 22 amaze gukina muri shampiyona yatsinzwe 12 yose. Manchester City yo isa niyagarutse mu bihe byayiranze mu myaka mike ishize, yanyagiye Ipswich Town 6-0, naho Nottingham Forest itangiye gufatwa nk'iri mu isiganwa ry'igikombe cya shampiyona itsinda ku kaburembe Southampton 3-2. Arsenal isa nikomeje kugorwa n'igitutu cyo kurya isataburenge Liverpool yiri imbere, yananiwe gutsinda Aston Villa, nyamara yari yabanje kwinjiza ibitego 2-0 mbere yo kubigomborwa byombi mu minota 8 gusa. Abakinnyi ba Arne Slot bo bongeye kwerekana ko bari hejuru y'izindi kipe, batsinda Brentford biyushya kuya 2-0 byinjijwe na Darwin Nunez, bityo ikomeza kwanikira izo bihanganye ku mwanya wa mbere n'amanota 50-48 ya Arsenal ku mwanya wa kabiri, ariko isangiye na Nottingham Forest ku kinyuranyo cy'ibitego gusa. Chelsea irasoza umunsi wa 22 wa shampiyona y'Ubwongereza yakira Wolves muri iri joro ku kibuga Stamford Bridge. Urakoze cyane Prudence Ngyumva. Muri shampiyona ya Espagne, Mbappe yatsinze ibitego 2 mu bitego 4-1 Real Madrid yatsinze Las Palmas. Ibi bivuze ko Real Madrid yahise iguma ku mwanya wa mbere, ikaba irusha amanota 2 ikipe ya Atletico Madrid yo kuwa gatandatu yatsinzwe na Leganes igitego 1-0, ndetse ikaba irusha amanota 7 Barcelona yo kuwa gatandatu yanganyije na Getafe igitego 1-1. Ayo niyo y'imikino n'abahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe cyangwa uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet cyangwa browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer cyangwa telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org, akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser, iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Imbere yo kubasezera, nkundira nsubiza ijambo Payment ku magenge atwibutse ayavuga ijya nino. I Washington muri Amerika hariko harabera ibirori vyo kurahira kwa Donald Trump ngo abe umukuru w'igihugu ubugira kabiri. Yavuze ko igihe cyo kurahira giheze buno nyene aca ashira umukono ku ngingo z'umukuru w'igihugu kugira ngo ashire mu ngiro imigambi yiyemeje. Abategetsi bo mu ntwaro yiwe igiye kuza bavuze ko izo ngingo zizoba zirimwo gutangaza ibihe vyihuta mu gihugu ku rubibe rwa Amerika na Mexique, hamwe no gutegeka gusubira kubandanya kubaka urukuta hagati y'ivyo bihugu. Imbere yuko ava ku ntebe y'umukuru w'igihugu, Joe Biden yagiye agiriye ikigongwe ku vyaha batarakora bamwe mu bahora arabajenama biwe n'abakoze amatohoza ku migumuko yo kuri Capitol imbere yuko arahirira amabanga. Ashaka kubakingira kugira ntibazokorwe ko amatohoza ashingiye kuri politiki. Umukuru w'igisata ca ONU kijejwe imfashanyo avuga yuko imfashanyo ikenewe muri Gaza aramahanga yose, kuko benshi mu banyepalestina bariko barataha mu ntara ya Gaza basanga ingo zabo zarasambutse. Nayo muri Tanzania batangaje yuko umukuru w'igihugu yatangaje yuko hari umuntu yatowe ko arwaye indwara iterwa n'umugera wa Marburg mu ntara ya Kagera mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Nina.
urakoze Primendi ku magenge. Amakuru yacu rero y'uno munsi agarukiye ngaha, mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagaririwe na Prudence Ngiyumva, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Mwakoze kudutega yompi na Gawane. Thank you.